mu kubana kwacu kugira ngo umuntu abe umutwe w'urugo by'ukuri sinoshobora kumerera neza umukenyezi wanje ntiyizi nawe ngo ndamumenye, kuko nimba uri umutwe ntibisigura yuko ujya mu bakanye yabaye uruzara canke yabaye ukuboko canke yabaye ugutoki. Oya, sivyo, ntibisigura uko. Ikintu numva noshimikirako cane nuko kuba umutwe ni être responsable muri dimension zitatu: mu mubiri, mu mwuka no mu bugingo. Sivyo, ugomba kuba umutwe muri ivyo bintu bitatu, kuko ururimi je navuga sigo madamu yavuga. Je vraiment mvuga mwaramutse biranga. Hari ibintu bisaba yuko dukoresha energy nyinshi kuko tutabikorewe, mugabo tubwirizwa kubikorera abandi. Kuko wewe iyo hari ico mutahurijeko, ndavuga umpartenaire wanje akeneye ko mubivuga ubwo nyene bihere. Hama je nanje ndi reserve, birasaba yuko mbanza kubiyungurura kugira ngo nkuremwo bibi. Ntayimenya tutamenya izi nyigisho ngo tumenyane, yari yarakomeretse kubera ijambo rimwe, akasa murasinda mubwire ngo kira. Ndaramutsa uwo twubakanye, ndaramutsa abana, ndabahaye yambi bose, ndumva nubatswe. Iyo jewe yaza kuba ari hoyi wa kera, nino ni wi, ni à droite, ubwo rugo nigomara kabiri. Bofete mucamwa mu rugo umwe ari mu major, Rodrigue yampaye amapete dernier. Kuba ku rugo hari umuntu Shalom bakunzi b'imbonesha kure SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabaha kaze k'uyu murongo w'inyigisho zitandukanye zikorwa n'ishirahamwe SSH Burundi. Dukora ibikorwa bitandukanye, tubikorera mu nkingi zine arizo twita centre thérapeutique, centre médiatique, centre de conférence, centre missionnaire. Turabahaye kaze cyane. Turi mu ndwi y'isabukuru y'imyaka 2 SSH imaze itanguye. Uyu munsi turamutse duhura n'abashingantahe baciye mu nyigisho zo muri SSH, baciye muri SSH. Reka tubasabe batwidondore. Murakoze. Je nitwa Rodrigue Irambona, nkaba ndi umwe mu bagabo bagize inyigisho zitanzwe n'ishirahamwe SSH. Murakoze, nitwa Arakaza Arnaud, nkaba ndi umwe mu bashingantahe bakurikiranye inyigisho zitangwa n'ishirahamwe Seek and Save Humanity Burundi. Shalom, nitwa Nibasumba Khoy, ndi umwe mu bashingantahe bakurikiranye izi nyigisho zitangwa na SSH Burundi. Murakoze cyane, muraberewe gose kandi biragaragara n'udupira mwambaye nitwa SSH. Wow, muhise muje kubiraba. Turabaha ikaze cyane kwino mbonesha kure. Dutangura reka dusabe mu dushiye mu biganza by'Imana. Mana turagushimiye, urakoze cyane kuri umwanya duhaye kugira ngo tube muri iki kiganiro. None turaguhamagaye kugira ngo ube kumwe natwe, uduhezagire ikiganiro tugiye gukora, ube kumwe natwe, abari uturongora kandi abazocumva bose kize kibagirira ikimazi, bariko baradukurikirana mu mpande zine zitandukanye za kino gihugu c'u Burundi n'impande zine z'isi, bose bahezagire baho umugisha, kugira ngo kino kiganiro kigiraho aho kibakuye, kigire naho kibashikanye. Bakoze ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubisaba, amen. Muri iki gihe tugiye guhura na mwebwe mutuganirize, mwaciye muri SSH, murayizi kandi muyirimwo n'umwambaro urabaranga. Mutuganirize nk'abagabo, ku by'ukuri hari ukuntu Bibiliya bita, bivuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo wiwe. Mbega kuba umutwe w'urugo bisigura iki? Ego, murakoze cyane. Ikibazo mubajije kuba umutwe w'urugo,
umugabo nyamugabo yarakwiye by'ukuri kuba umutwe w'urugo rwiwe. Kuba umutwe w'urugo navyo bisobanura iki? Bisobanura kuriha ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo umukenyezi wawe abe hanezerewe. Kugira kabiri, abana bawe ukabarera ubahuza n'Imana yabaremye kugira ngo iminsi bariho ku isi bakora icyo Imana yabaremeye. Ubarere ubahuza n'icyo Imana yabaremeye. Gatatu, abari mu rugo rwawe bose bakamana amahoro, ukaba umuntu azana amahoro, no kuvuga abari suta responsabilité bakagira ubuzima buvuye kuri wewe. Murakoze. Kuba mu mutwe w'urugo, iri jambo riri biblique kandi très biblique, kuko ni ikintu Imana yishiriyeho. Uretse ko muri no minsi umwana w'umuntu yashoboye kubihindukiza mu bundi buryo. Umwana w'umuntu yashoboye kubyinterpreta ukundi. Arno yabivuze, mu bisanzwe mu itanguriro harerekana neza ko umutwe w'urugo aho byavuye. Imana yashinze responsabilité umugabo, yamuhaye umurima, imuha amategeko, ibwira n'icyo agomba gukorera uwo murima. Umurima agomba kuwurima, agomba kuwukorera. Rero kuba umutwe urumva ko ari responsabilité. Kuba umutwe urumva ko bihagaze ku gikorwa ugomba gukora. Hama kandi novuga ikintu, kuba umutwe birasaba gutanga ikiguzi bijyavuze, ni sacrifice. Mugabo kandi hambavu y'ico cyo kuba umutwe, reka mvuge yuko Imana ashiraho ikindi kintu gikomeye cyitwa umufasha. Kuko nimba uri umutwe ntibisigura yuko ujya mu bakanye yabaye uruzara canke yabaye ukuboko canke yabaye ugutoki. Oya, sivyo, ntibisigura uko. Ikintu numva noshimikira ko cane nuko kuba umutwe ni être responsable muri dimension zitatu: mu mubiri, mu mwuka no mu bugingo. Sivyo, ugomba kuba umutwe muri ivyo bintu bitatu. Tugiye mu mubiri, uri responsable wo kumenya no kwiyumvirira abutunze, uhereye ku mudamu, uhereye ku bana, uhereye no kubutunze mu nzu bose. Tugiye mu buryo bw'impwemu, mu bisanzwe wewe umutwe mu rugo ni umurepresenta w'Imana mu buryo bw'impwemu, sivyo? Rero kuba umutwe ni ijambo biblique, ni Imana yabisizeho. Bidahindura uko tugomba kubaho, mugabo kandi tugomba kubakira muri ubwo butatu Imana yasizeho. Akoze. Kuba umutwe w'urugo no ufise ama responsabilité Imana igushizemo, nkuko mu itanguriro bivuga, Imana yaremye umugabo imushira mu itongo uko nyene mugenzanje yabivuze, imuha ama responsabilité, imuha novuga cahier de charge y'umutwe w'urugo. Rero iyo cahier de charge umugabo ayikwirikiza uko Imana yamuhaye. Ego Imana yamushizeho, ariko imutegurira no kumuha umufasha. Rero uwo mutwe w'urugo kuri cahier de charge Imana iba yamuhaye, araheza akabifashanya n'umufasha wiwe, ariko mu kwimvirira urugo abifashanya n'umufasha. Muri uko gufashanya nako ni mu biganiro, kandi ivyo baganiriye bakabishira mu ngiro nk'uko Imana ibishaka. Ego uriyumvirira urugo ugashira mu ngiro ico baganiriye n'umufasha, Imana ibahezagije ibibondo bakavyumvirira ko navyo. Nk'uko mugenzanje Arno yabivuze, ni vyiza yuko abana wama ubigisha iyo Mana yaremye ubwa mbere, wewe yahaye iyo mission iyo ariyo, kugira ngo abana bawe nabo nibaja mu bigero, nibakura, bumve yuko hariho umuremyi, bumve yuko hariho ikintu kiruta papa wo kw'isi, ariko hariho papa wo mwijuru. Mbega inyigisho zitangwa na SSH zo kwimenya no gukira ibikomere
zabafashije iki mu bijanye no kuba umutwe mu ngo zanyu? By'ukuri nje ndafise intahe nibaza yuko mu kiringo gito maze nubatse byari kuba byarangoye cane iyo ntaza kumenya SSH, byari kuba byarangoye cane iyo ntaza kuronka zinyigisho zo kwimenya no gufata ingingo zibereye, kuko urumva duhura dufise kahise zitandukanye, sivyo? Mfise aho naciye, uwo twubakanye afise aho yaciye. Rero kugira ngo ivyo bintu bishobore kumacinga habe equilibre, birasaba ikindi kiguzi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Burya twishwe no kutamenya, sivyo? Ni Bibiliya bivuga. Alors biremporta cane yuko nimenya kugira nshobore kumenya ukuntu ntunganya urugo rw'iwanje, kugira ngo nshobore kumenya ukuntu nitwara muri ryabango yo kwitwa umutwe w'urugo, mugabo bifatiye ku ijambo ry'Imana, bidafatiye muri culture ndundi, bidafatiye uko abandi bose babikoze, bidafatiye ku byo nabonye, mugabo bifatiye ku Imana ivuga. Rero jewe byari kungora cane kuko byansaba yuko jewe nifatira ama decision, c'est toi qui décides tout, kandi ibyo udesize bigomba kuba ivyo nyene. Mugabo umutwe Bibiliya ivuga nuko tugomba kubaho dufise equilibre mu rugo. Rero SSH yafashije kwimenya, menya kahise kiwanje, menya ivyankomerekeje, hama menya canke niga n'ukuntu ngomba kubikira, uko ivyo byankomerekeje nivyo vyatuma mvuga uko navuga, ivyo byankomerekeje nivyo byatuma mbona ibintu uko nabibona, ivyo byankomerekeje mu bisanzwe niwe yari jewe, sivyo? Mugabo maze kwigiza inyigisho za SSH, kwimenya no gufata ingingo zibereye avec temperament zacu uko zigera zitandukanye, imero zacu bien sûr uko zigera zitandukanye, zifise icyo twita amadefo mugabo kandi zifise n'amakarita. Rero ayo madefo niyo aza kubangamira wa wundi mwubakanye, ayo madefo niyo aza kubangamira bamwe bo mu rugo rw'iwawe, ayo madefo niyo aza kubangamira bimwe bigukikuje byose. Fo kumenya kuyakorera korera. No kuvuga iyo ntaza kwigiza inyigisho sinari kumenya aho ngomba gukosora, sinari kumenya yuko hari shavu mfise rivuye kuko nabayeho, sinari kumenya yuko hari reaction ngira zivuye ku byo naciyemo. Byari bigoye ko nshobora kuba umutwe birivuga ntashoboye kubanza kumenya ko ngwaye hama nige gukira. Yego. Akoze. Wow, byahise bigufasha gute mu rugo kubaka urugo? Narashitse mu rugo nsanga icambere umudamu twubakanye n'umusange. Musange kabisa. Hama jewe ndi melancholique, colérique. Wewe nawe n'umusange melancholique. Mugabo sange y'ibiradomina cyane. Nimba ubudukurikiranye yashoboye kwigiza inyigisho z'imero ukuntu zitandukanye, murumva ko abo bantu kubana mu nzu birasaba ikiguzi, birasaba yuko menya ko uwo muntu ari umusange, hama muri defo ziwe nshobore kumufasha. Birasaba yuko amenya ko je ndi umumelancholique kugira ngo muri defo zanje ashobore kumfasha. Ego izi nyigisho ni inyigisho zihambaye cyane kuko nk'uko turiko turavuga ngo kwimenya, abantu bose ashobora kubwira na twebwe twazigize twari tuzi ngo turiyize, mugabo dusanga nta n'agace na gatoya kandi umuntu aguma yimenya umuntu aragutse kuko twakozwe n'Imana. Imana nayo ntawe yija mu vyimviro ngo umenye ico yakoze, turagutse cyane. Rero mu byo twumaze kwiga nk'uko umuvukanyi ho yarabivuze, kwimenya vyadufashije cyane gukosora amakosa menshi twari twarakoze canke ayo twagenda dukora kubwo kutamenya. Uko yabivuze, abantu banje bishwe no kutamenya, kandi iyo umuntu atazi ikintu cyose utazi uri kugikora utakizi uronona. Hari akarorero namye nibaza,
ntimbega umuntu arashobora kubahuka agatwara imodoka atigeze yiga amenye amategeko y'ibarabara nta n'umwe avyubahuka iyo bishitse uwo muntu imodoka yomuhitana kandi ntabura n'abahitana no mu rugo nuko nyene ibibazo tugenda duhura navyo ni ukubera ubutamenya niravye kuri jewe rero zirya nyigisho zo kwimenya ubwa mbere umuntu yarashoboye kumenya ico bita imvugo z'urukundo ururimi avuga kuko ururimi je navuga sigo madamu yavuga ni ukuvuga yarashobora kuvuga a je nkumva b we je navuga a nawe akumva ikindi kubera iki ntiduhuje ikimugaragariza urukundo sico jewe kingaragariza urukundo tumaze kuzimenya rero no kuvuga ko naramenye ururimi rwiwe neza hama nkamenya ingene arumuganirizamo na wene uko nyene akamenya ingene arunganirizamo tugiye mu mero ni ikintu gikomeye cyane kuko hari imigwi ine hariho abihuta aribo basanga hariho abanyeshaka abakolerique hariho abarimbuzi canke bon tuvuga abanaliste hariho ba melancholique hariho n'abikwega aba phlegmatique aho hose mw'izomero hariyo inkomezi n'intege nke imero zose ni nziza kandi tuzisangwa mwuko nta numwe ahitamwe imero yiwe mu kuvuka rero mu kubana kwacu kugira ngo umuntu abe umutwe w'urugo vy'ukuri sinoshobora kumerera neza umukenyezi wanje ntiyizi nawe ngo ndamumenye twakoze amakosa menshi tutarimenya mugabo tumaze kuziga tukimenya kumbe hamwe yahora ndamubona ndamubwira ikintu akaciyumvira umwanya munini canke ntagire ico aciyumvira ko kumbe biva kuri iki uko aho mw'izomero zose hariyo inkomezi hariyo n'intege nke ubu ntanze nk'akarorero je madamu wanje ni umuntu akora ibikorwa n'ishaka ryinshi afise inkomezi nyinshi mu ba colerique n'umunyeshaka kuko igikorwa ariko arakora agikoze nk'amasaha 2 je ndagikora amasaha 4 aho hantu urumva ko dutandukanye cyane igihe cyose namaze atanzi nanje ntamuzi twarahasekanira ugaca usanga umwe n'umuntu arekura cyane ni ukuvuga sanzaza ari nk'amafaranga umva ibintu byose biroroshe ko afata ingingo yihuse uwundi nawe abanza gukora ibiharuro byinshi aho hantu mutazi nanye ntushobora kuba umutwe w'urugo nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba rero ikindi gice twabonye mwizi nyigisho za SSH ni ibikomere twahuye navyo ko nk'uko twabibonye umuntu agizwe n'ibice n'ubutatu impwemu ubugingo umubiri iyo turiko turavuga rero gukomereka ni ca gice c'ubugingo kijya gice ca âme ni hamwe umuntu akubwira ijambo hamwe umuntu agukorera ikintu hamwe wewe nyene ushobora gukora ikosa rishobora no kujana mu gasho bakuzanira convocation ugacura rutariye estomega kitangura kukurya kubera iki hari inkabuzo zashiye zisuka zijanye n'umubabaro wagize ibyo rero tumaze kubimenya twaramenye twararavye kahise kacu turakamurika hama tubona aho twahuye n'ibibazo hama baca batwigisha ingene dukira kuko umuntu ntashobora gufata ingingo zibereye mu buzima atashoboye gutura kuko ibyo twahuye navyo biremereye ni nka kuryo wo gukorera nk'ibiro 500 ibiro 50 ibiri 100 umva uko uhura n'ikintu uburemere uko uhura n'ikindi uburemere ugasanga umuntu agendana nk'itoni kuri we ubugingo bwiwe canke ame yiwe yikoreye nk'itoni uwo muntu rero umubwiye ukamuha nk'igikorwa ati dutwarire canke aya mazi fata ibido ya 20 litres irashobora kumunanira kubera iki araremerewe na karorero ngereranije ushobora kumubwira uti kora kakazi kakanka vy'ukuri kubera iki hari ibintu bimuremereye ari mu rugo rero uri nk'umugabo hagera igihe ko afata ingingo bikanka kwaje inama n'uwo bubakanye kubera iki afise ibintu bimuremereye na mugenzi watazi rero ivyo tumaze kubimenya twagerageje kubitura hama bikunda ko dufata ingingo zibereye
mu yandi majambo bikunda ko tuba abagabo nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba. Murakoze. Murakoze cyane. Birumvikana ko umuntu iyo atarimenya biba byoroshe ko akora amafuti menshi. Jewe maze kumenya SSH, ikintu ca mbere nohera ko novuga nti reka nshimira Imana yo yatumye nshobora kumenya mu gihe nyaco SSH. SSH yaranyigishije ibintu jewe ubwanje gushika uyu munsi ndimwo nkibaza ibibazo uwo ndiwe, ndavye uwo nari imbere yuko menya SSH, kuko yanyigishije ubuzima, yanyigishije icarico umuntu. Je guko bivanye na kahise novuga ngo ntikari keza nk'umwana w'umuntu, ariko Imana yo iturabira kure, yarizi icirikira nteguriramwo, yarizi ko uyu munsi nzoshobora kuba nicaye kuri iyi ntebe mvuga ubukuru bwayo, kuko na SSH nibaza yuko yabayeho ku mugambi wayo. Rero SSH jewe ku bwanje vy'ukuri yarankuye mu mwavu w'ivyo nakora, ivyo niyumvira, wanashaka nagize nubatse urwanje ntaramenya SSH kandi nkijijwe, ariko mbandanya mba mubi mu rugo, sinashobora kuvuga ngo mfate umwanya nganire n'umufasha kuvyerekeye urugo rwanje, canke ngo twumvikane nk'uko uyu munsi biri, ariko inyuma yaho maze kwimenya vyantumye vyinshi. Rero Imana ihezagire cane abantu bashizeho SSH, abantu batwigishije n'ubu bakitwigisha. Izo mero sinarinzi n'icarico. SSH iranyereka imice itandukanye y'imero, nisanga mu mero zishika zitatu. Nisanga ndafise numu cholerique, nkaba umusange, mais aussi ndafise akamelancholique, kuko ivyo ndabibonera mu bikorwa, ndabibonera mu nyifato, nkasanga donc izo mero zitatu zose zangize umuntu ndi uyu munsi. Rero Imana yandemye neza kuko uwo twubakanye nawe afise izindi mero, nk'uko mugenzi wanje yabivuze, imero zose ni nziza. Ikintu nyamukuru gusa kiba gikenewe ni ukumenya imero yawe, imero y'uwo mubakanye, imero y'abantu bagize entourage yawe, kuko bifasha umuntu iki? Nimenye, nkamenya umufasha, nkamenya abana, nkamenya abo tubana, abo duhura, abo dukorana, ivyo bimfasha no kubana nabo, bimfasha ukuntu ntashobora kuba nka wa wundi ngo kubera iki nakameze kujya. Jewe ivyo sindavyibaza kuko mba nabibonye, hanyuma kandi bikamfasha no kubana nawe no kumenya uko ndamuherekeza. Ashobora kuba atiyizi uko ntari niyizi ntaramenya SSH, ashobora kuba wewe abifata nyene kwa kundi kera twari tuvuga ngo iwacu tumeze gutya, tukikubita ugatuza tutaramenya akamaro k'imero. Imero yose rero irafise uko yitwara. Jewe nka jewe maze kwimenya, narasubiye inyuma ndaraba impact, les défauts z'imero zanje zagize muri societe, uko nabayeho, ibibi vyabaye, ivyiza vyabaye, hanyuma ndaraba uyu munsi maze kwimenya, nkagira iyo comparaison, nkabona yuko koko Imana ishimwe kuba SSH
narayimenye ikanyigisha ibi bintu ndiko ndabona, ikanyigisha ibi bintu ndiko ndabamwo, nzi kare nabibamwo ntabizi. Reka ngaruke mu muryango iwanje, jewe ntarimenya, nabona yuko kuronderera umuryango canke kurondera ivyofasha umuryango arico kintu gikenewe, mugabo ukabibamwo ukomeretse, ukabibamwo uri umuntu novuga ngo witwa kukijijwe mugabo ntubayeho nk'ukijijwe. Turakizwa koko ariko ntitwimenya, ukabaho ukijijwe mugabo wigenza nk'udakijijwe. Kubera iki? Hariho akantu utigeze umenya uri, ntiwigeze wimenya. Aha rero nje ngira ko mpamagarira abantu bariko baradukurikirana, wewe ukijijwe nukuri Imana yarakoze, ariko reka ndaguhamagarire kuri iki kintu. SSH iri Bujumbura, ariko ushire mu mutwe nimba utiyizi, nimba ukeneye kwimenya, egera SSH ikwigishe izi nyigisho zo kwimenya, umenye imero yawe, umenye ibikomere wagize, ubirimbureko, hanyuma ubikire, uce uba umukristo koko atahura ico arico umuntu akijijwe n'ingendo ateza gufata nk'umuntu yakize kandi akijijwe mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Yesu abahezagire. Hari ibintu bikunda gushikira cyane cyane abantu b'abagabo, ayo majambo atatu: mwaramutse, murakoze, mbabarira. Abagabo biraborohera kuyakoresha kenshi, mbega nimba atari kenshi biva kuki? Hoho vyohinduka gute? Murakoze cyane gose. Ufite turiko turavuga ibintu tubayemo, kino shobora guhakarira koroshe cyane. Je vire mvuga mwaramutse birangora, kuko ndi mu rugendo rwo gukira, kuko naje nta wayimbwiye. Sivyo? Ndi mu rugendo rwo kugenza gute gukira. Hari ibintu bisaba yuko dukoresha energy nyinshi, kuko tutabikorewe, mugabo tubwirizwa kubikorera abandi kuko bikenewe. Niko ibyo twita gukira. Fise umudamu w'umusange ntigeza kuyivuga. Owe ntashaka kwita gute ubyuka ntumbwire mwaramutse. Kubera iki? Bonjour igutwaye iki? Kandi nandi nkajambo umenga ntacu ntwaye. Ibyari byoroshe, byari n'ibintu bisanzwe. Hama kandi ndiko ndabishobora. Bonjour, bonjour. Utasha busanze mwiriwe. Très simple. Sivyo? Mugabo bisaba ko tubanza kumenya iyo byavuye, kuba tudakora ivyo bintu. Sivyo? Bisaba ko tubanza kumenya umuzi w'ico kintu. Naco gituma nukuri ndashishikariza abantu cane cane abariko baritegura kubaka izabo no kugira abazishitsemwo bazobikorerako, mugabo atarazishikamo gerageza muje muri ivyo bintu mwabanzi kwimenya. Banza wimenye, hamupartage ubuzima bwawe n'umupartenere wawe, hama nawe agupartage, mumenye ivyo bihe byabayeho mutahisemwo kandi. Sivyo? Uko urumva muri SSH tuvuga ngo uwukomeretse arakomorana, kandi umuntu atanga ico afise. Hama kandi ikindi naco Rodrigue ko aravuga, by'ukuri biragoye gukizwa umuntu akomeretse, kuko umuntu atanga ico afise, ashobora gutanga ico adafise. Bire important rero yuko twimenye, hama kugira ngo dushobore gutanga ibyiza. Ibi biri muri twebwe tubikosore, hama dutanga ibyiza. Rero ico kintu ngarutse kuri ivyo bintu mbajije, hariho murakoze na mbabarira. Murakoze, mbabarira, mwaramutse, mba ko mwaramutse yoyo ndiko ndayigendera. Ikigira kabiri, jewe ndi umuntu ntazi kwinyegeza. Mu yandi majambo simfinking ubuzima. Ikintu kimeze neza kirameze neza, kimeze neza kirameze nabi. Sivyo? Hama kandi ibyo rivana nimero bikavana naho waciye. Kandi naho ugejeje kwimenya. Yes, naho ugejeje kwimenya. Ofete ngira ngaro kwisho kintu ugejeje kwimenya nibyo bikudifferencia n'utarimenya. Sivyo? Nufite yuko jewe ikintu cirabura. Eske cinda bikomenika gute?
ntandukanye n'undi atarimenya kuko urumva reaction zanje ziraza kuba zibi nimba ntarimenya birasaba ko mba narimenya kugira ngo mu gusigura ko ico kintu cera kandi cera ndabivuge mu buryo bworoheje kandi ndavuge mu buryo aza gutahura mu buryo ntaza kumukomeretsa rero abibonye arabona ko Alliance Papa dutegerezwa kubivugana dutegerezwa kubivuga hama kandi nimero yiwanje byarangora hama kandi munsi bicangora mugandiko ndiga gukira kuko wewe iyo hari ico mutahurije ko ndavuga umpartenaire wiwanje akeneye ko mubivuga ubwo nyene bihere hama je nanje ndi reserve birasaba yuko mbanza kubiyungurura kugira ngo nkuremwo bibi nze gutanga byiza ubishiremo diplomasi ndabishiremo diplomasi rero uwo mwanya nza kubirindiriza we ariko arapfa ndiko ndamwica birasaba yuko haba balance rero na equilibre muri ivyo bintu kugira ngo mu gihe gikwiriye dutorere inyishu y'ikibazo umwe atakomerekeje uwundi sivyo hama pardon mu mico y'ikirundi umenga no kumenja eporta so kumenja twarize mu nyigisho z'abagabo zivuga ngo kwimenya no gufata ingingo zibereye duca twiga mu makouple inyigisho zivuga ngo kwimenya no gukira ibikomere ubona twarize kuvuga pardon mu bisanzwe turi mu rugendo rwo kumenya uko tukwiye kubaho tudatsitaza abandi rero naramenye yuko ngomba kuvuga pardon atagisabwe naramenye ko ngomba kuvuga pardon nafatiye kuko ndi mukuri canke ntari mukuri sivyo kuko hari igihe kenshi tugomba kubanza kuyesplika ndabisigure ndamwereka ndakosa nari mfise sivyo mugamba pardon ijemwo kwisigura burya ntikiri pardon iza kuza ari kindi kintu birasaba yuko iyo pardon uyivuga naco gituma nukuri mu rugo birasaba gupfa birasaba gupfa birasaba kuva ku cubahiro c'umugabo w'umunyafrika birasaba kuva no ku muco kuva ku byo wabonye kuva ku byo wumvise birasaba gupfa nukuri utarapfa biragoye kubaka niba ko aburi kubwira n'abagabo n'abasore bari kumbwira abagabo mugabo kandi biraraba n'abatarabijamo sivyo hama se abagabo gusa ndiko ndabwira n'abadamu mugabo ndiko ndahagara cyane cyane kuri kote y'abakumva turi mu kiganiro c'umutwe w'urugo mugabo c'est la Bible sivyo birasaba gupfa birasaba kuva ku cubahiro birasaba kumva bikine kuva pardon ivuge hama ntuyivuge nka bonne manière oya ivuge sincèrement sivyo ukreye iyo atmosphere ukreye ico kirere kugira ngo basi ubutaha uze kugenza gute uze kwerekana mugabo pardon wayivuze wakreye ico kirere sivyo ndashaka gutanga akarori ndoro bati birasaba gupfa deri hari ikintu twakoze je na madame tugikoze by'ukuri je nabona ko ico kintu kitaza gupasa mugabo komsi wewe yaragishuhiye cyane hama kandi yari inyungu y'urugo mugabo muri kote jewe nashoboye kwanalizamo cyane nkabona iki kintu kizotera ingorane hako rero je ndamubrisa briskema ndamuneka akagikora hamujana bukebuke ndamwereka ko turiko turagikorana sivyo mugabo osi uruko uramwereka avantage na inconvénient uburemere sivyo sino iyo jewe yaza kuba ari hoyi wa kera nino ni oui ni à droite ubwo rugo nigomara kabiri bo fete mucamwa mu rugo umwe ari mu major Rodrigue yampaye amapete dernier mugabo atwo yarankoye General Marshal ugasangwe ni general uwundi sindi byo mu isoda ntavyo nzi cyane uwundi ugasanga peut-être muri iki sinzi donc umwe no bwigomba kuba mugabo birasaba gupfa kugira ngo mwishanje uturenyisho hamwe
ufite muri ubwo butandukane bw'abantu babiri imana yasizemo complementarity sibyo birasaba ko ibintu tutabibona kumwe abantu b'Imana birasaba ko ibintu tutabibona di bon côté gusa canke di mauvaise côté birasaba ko ibintu tubona gutandukanya hama dushire ku munzani sibyo Ananiya na Safira babonye ibintu kumwe bapfiriye hamwe birasaba ko tubibona gutandukanya kugira ngo dufashanye mu ntege nke z'umwe habeho support y'uwundi rero bagabo bene data bagabo dukijijwe twige kuvuga pardon dernièrement narumvise yuko two turigize inyigisho twumvise ukuntu bibaruhura barabikeneye mugabo uyu munsi umugabo atari yigize inyigisho pardon ayivunja amakado donc yakoze ikintu kitagenze neza hama kandi ari conscient yabimenye aca yiranje agaca ahantu runaka agahitana igikado bakabacama ambaraje n'ikitusa agategitahana haraza kubasambura yuko yakubabariye mugabo n'ukuri ntiyakubabariye kuko ntiwakuyemo kijya kintu wari wasizemo kubwikira musaba kumubwira pardon bico kintu kihotire akoze murakoze cyane reka aho nawe tubarire mbega aya majambo atatu ni igiki cyokorwa kugira ngo bishobore korohera cyane cyane abagabo kuyavuga kuko urumva umuco niba bari abakristo kenshi urasanga bitaborohera ni igiki ku bwanyu cyokorwa ego murakoze cyane izi nyigisho zaradufashije cyane bikomeye kuko hari ikintu muvukanye ko yavuze iyo umaze kwiga ukabona ko ufise inkomezi n'intege nke aravuga ati ndafise icyo nshoboye mu rugo ndafise n'icyo ntashoboye bica bizana kwemerana wahora uri umugabo ugaca witwaza ya mico yacu y'ikirundi ngo ubwaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe idahuye n'ijambo ry'Imana nk'uko twemera ariko ugaca usanga tubigenderamwo tutabivuga mugabo ugasanga turiko turabikora ugaca usanga wumva ugomba kuba umugabo kubera udatahura mu wa mugenzi wawe ntibikunda ko ushobora kuko umva mwapfuye ikintu mu gatondo ntumuramutse nta mwiriwe nta mwaramutse nuko nyene akoze ikintu naho yogufungurira usanze yatetse yakoze ikintu ciza hana murakoze mbabarira yoyo nk'ukundi uko rero izi nyigisho zaradufashije cyane kuko umaze kwimenya ukabona inkomezi n'intege nke biragufasha gutahura mugenzi wawe biratuma rero mu mutima wururuka kandi hari ijambo ry'Imana abagabo nibaza ko uwaciye mu rusengero hariho hose namanyumva barivuga mu Banyefeso igice cya 5 umurongo wa 25 ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura aho yahejeje kubivuga ko bisaba gupfa hariho ikintu ukora utarubishaka mugo ukaje usanga nicyo kizana inyungu kukuzanira inyungu wenyine ubwawe kandi kikazanira inyungu n'umuryango iryo jambo mvuze abantu ntidukunda kuryumvira ko je nibajije ko naje naritahuye neza maze kwiga izi nyigisho zo kwimenya ngo bagabo dukunda abagore bacu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura aho gace kanyuma turakunda kukibagira abagabo nasaba abagabo bashishikare kukimvira ko cyane kandi tubatumirira kuza muri izi nyigisho rwose kuko none Kristo yadupfiriye gute umva ngo tubakunde nkuko Kristo yakoze ni Kristo yakoze yarapfuye yaragize icaheba ku bwa jewe arasiga icubahiro ciwe mu ijuru araza kandi aza kumfira ndi umunyabyaha ntarahinduka ni ukuvuga natwe ngo abagabo tugire icyo duhevye kumva nitwe umutwe nitwe dutangura responsabilité ya mbere ni kuri twebwe mu rugo rero kugira ngo hagire impinduka iza bikunde tuvuge mwaramutse bikunde tuvuge urakoze bikunde tuvuge mbabarira hari ibintu dutegerezwa kururukako nk'umuco wacu waragize novuga influence nini cyane n'ingene dutahura ijambo ry'Imana kuko nko kugo ruhande abagabo uravye umuco wacu w'ikirundi uha
cyane ikibanza kinini umugabo bituma umenga umugore ntagira ikibanza, ari no ngaho ubona batanguye kurondera ngo bangane, n'ibintu biza no kutamenya, kuko ikibanza cabo bakigiyemo umugabo akaba mu kibanza ciwe, nta numwe abura ikibanza ciwe. Ariko uno munsi bariko baragerageza kurondera ikibanza, kubera iki? Icabo barakibuze, ntibakibona neza. Natwe abagabo twarakibimye kubera ubutamenya. Rero bikunda ko umugabo ashobora kuvuga aya majambo atatu iyo yitahuye, bica byoroha no gutahura ijambo ry'Imana icyo rivuga. None ko rimbarira ngo ndamukunde ngira icyo mpevye kubwiwe, hari umuvuka yigeze kukivuga. Murashobora kudahuriza ku kintu kandi ukabona ko kitaza kuzana inyungu nziza, mugo ukavuga uti reka tubanze tugende ndamureke, ko ari ku murindi munini ndamuhagaritse, ashobora gusanga nka kujya nko kuzimya nk'itara agaca zima burundu. Mugabo ukavuga ati hogi tugende buke buke, uko mutambukana utamuhevye, akagenda arabona kamwe akabona kandi akabona byantu nivyo. Hari naho bishika mugatinda mugashika aho hantu akabona biranse nyene. Uwundi niwe nigeze kumva yavuze ngo mariage ngo urudome rutangura ngo nico kimwe na l'amour ngo nta muntu ashobora kubaka neza atapfuye ngo ça commence avec aimer comme l'amour. Rero biradusaba kugira ngo abagabo dushobore iki kintu, kandi ni ikintu c'inyungu, harimo inyungu ikomeye gose. Abakenyezi bacu kubabwira mwaramutse, urakoze, mbabarira, ni amajambo afise ububasha bukomeye cyane buruta uko dushobora kubwibaza. Ndabizi aba bavukanye turi kumwe hano, naje bwanje iwanje ndabizi, iyo nashoboye kubikora nkamubwira bonjour, ntanga nk'akaroro kamwe, ntayimenya tutaramenya izi nyigisho ngo tumenyane, yari yarakomeretse kubera ijambo rimwe, akasamura sindamubwire ngo kira. Kubera iki nanjye nakuriye ahantu ivyo bintu nta gaciro na kame bifise, umbwira kira utabimbwira nta kintu na kimwe bintwaye. Mugabo wewe usanga ibara ryaraguye, none uno muntu n'umuntu muzima nshobora kwasamura ntambwire kira. Mugabo maze ndagerageza ndavyiga, ubu naho yo bivuga ari hariya ngenda ndiruka nkamubwira kira. Kubera iki? Ndazi yuko hari icyo bikora muri we. Rero kutimenya biragatsindwa. Murakoze. Ayo majambo atatu burya ni urufatangane rw'icyo twahereye ko tuvuga ngo gukira, kwimenya no gukira bikomeye. Kwimenya ni ikintu gituma hari ibintu byinshi, haba impinduka nyinshi. Rero umaze kwimenya, ukamenya intege nke, ukamenya ubukomezi bwawe, umenya uti nshoboye iki, umenya sinshoboye iki. Ibyo rero umaze kubimenya biratanga ibindi byiza, biratuma umenya kuvuga amajambo aryohera imitima. Kuvuga mwaramutse, ugaha mwaramutse abo vyitwa ko mwaraye mu nzu imwe, reka n'uwo mwararanye ku gitanda, muba muvuye ahandi hantu mwese mutazi, hanyuma igihe mugiye kuryama mushobora kuba mwasezeranye wanashaka canke ntimwumve mwasezeranye, ariko iyo muvyutse twese ngo iyo twongewe umunsi dushima Imana. Ariko muri uko gushima Imana birasaba neza yuko uramutsa abo uramutse ubona, ukabaha mwaramutse. Rero ibyo byose mugabe bifise aho biva. Nka jewe nakuze ntabiro, nakuze ntabibwirwa, wumva iyo ntagirirwa ibakwe ngo nce muri SSH ngo nimenye gashaho. Uyu munsi no ndabivuga, ariko uyu munsi ndabivuga ndashimira Imana. Amen. Ndabivuga ndaramukanya
ndaramutsa uwo twubakanye, ndaramutsa abana, ndabahaye yambi bose, ndumva nubatswe kandi nabo barubakwa, barumva ko turi suda, barumva ko turi kumwe koko. Ndangirize kuri aka kantu ngo SSH urakabaho. SSH watumye nshobora kuvuga aya majambo meza ndiko ndavuga, ko yanyigishije kwimenya, hanyuma nkaheza nkapfa kuko iyo ntapfa simba mvuga amajambo meza, simba ntahura umuntu ngo ndamwumvirize hanyuma ngo ndamuhe umwanya wo gushobora nawe kuronka ico kiba kimvuyemo ngo kimufashe. Yesu abaheze. Murakoze cyane. Mbere ko turiko twegereza guheza ikiganiro, abagabo badukurikiye nk'abaciye muri SSH, nka mwebwe mwaciye muri SSH, nizihe nama mwobaha abagabo badukurikiye? Ego murakoze. Jewe inama nobaha ni inama nimwe ikubiyemwo utuntu tutari duke. Abagabo aribo turiko turavuga ko benshi utamufatiye umwanya ngo umubwire vyinshi, ukamubwira ngo kwiga ni igiki, ivyo bintu vyo kwiga, kwimenya, kubaka urugo, hari umuntu kwiga gukunda umuntu, ivyo birigwa, bakumva ntibabiza, ayo makuru ntayahari, ntagwiriye. Ariko undi yavuze ngo niwagomba kubaka urugo rwiza, fata umwanya wige, ngo kandi urugo ngo niryo shure, ngo uzorinda upfa wiga kandi nturonke diplome. Ivyigwa ni vyinshi muri SSH, rero ni ishuri ryiza. Abantu nibitabire, abagabo cyane cyane bitabire kwiga. Ikindi nuko iyo umuntu atize aca akora amakosa menshi, agace yama mu buzima bwo gukosora, kurondera gukosora ingorane z'amakosa yagize kubwo kutiga. Imibabaro ufise mu rugo ngo ihuye n'imibabaro wagize muri kahise kawe, umva biva hahandi kukutimenya. Ngo imibabaro wagize muri kahise uyiturwe, hamutangura ubuzima bushasha, nko twumvise, ukazinga ubwuzure bwa kera kugurura ubwuzure bushasha. Byose biva ku kwiga, umuntu akimenya. Tubatumiriye rero kwiga cyane, baze bige, bakurikire inyigisho. Abo bumva ataho bazumva, SSH irahari, yaruguruye gutanga inyigisho kugira ngo abantu kubuntu, kugira ngo abantu ivyo batari bazi babimenye, kugira ngo tubeho turuhutse. Kuko ntibikunda ko umuntu ashobora gufata ingingo nziza mu buzima iyo atiyizi, iyo ivyo bimuremereye bitamuvuyeho. Nico gica gituma kandi uri kuraraba n'igihugu cacu, niyo shusho dufise, ishusho hanze igaragaza ko turi indani, kubera ibibazo twagize, ingene ubuzima bugaragara buca buboneka. Nuko abantu batabimenya, burya tugaragaza ibibazo tuba twaragize muri kahise. None rero abagabo bose turabatumiriye kwiga, nico numva no basaba. Ico no tumirira abagabo baradukwikirana, ubwa mbere na mbere, ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Kuko Satani nta yindi misiyo yayizanye, ni ukwica, gutikiza. Rero iza irondera cane cane abo bagabo ndiko ndahamagara ari bo mutwe w'urugo, nibo kandi uzosanga bariko baraniyumvirira n'iterambere ry'isi, iterambere ry'amashengero, iterambere ry'ibintu vyinshi Imana yariteretse cane ku mitwe y'urugo. Iyo urugo rubayeho runezerewe kandi rufise ubushobozi, yaba quartier rubayemo rubaho neza.
yaba province ibayemo ikaba ifise izongo iba province nziza, igihugu uko nyene, isi izoheza igihugu ubushobozi kuko ingo zabayeho zinezerewe kandi zifise ubushobozi. Rero reka mpamagarire uwo muntu wese ariko aradukurikirana, uwo muntu wese yitwa umugabo, yaba ari ngaha i Bujumbura ahawe ikaze, eka kandi ahawe ikaze mu bice byose vy'isi ahari ashobora kuronka ubu bufasha, ubu bumenyi ashobora kuzoburonka bivanye nuko yumva inyota yiwe ayifise, ntazobura SSH. Murakoze. Iri jambo mwumva riguma rigaruka muri surinye, ije mvuga ngo abantu banje bishobora kutamenya, iri jambo rirakomeye cyane gose, nico gituma mwumvise twarigarutse ko kenshi abantu banje bishwe no kutamenya. Ntuzokora ibyo utazi, uzokora ibyo uzi. Ntuzovuga ibyo utazi, uzovuga ibyo wumvise n'ibyo wabwiwe. Ntuzokwiyumvira ibyo utazi, uzokwiyumvira ibyo wabayemo, kandi ibyo nibyo uzotanga. Alors intimenya niyo ntinegura, sivyo? Hari ikintu kimwe jewe nemera, jewe nk'umutwe w'urugo, jewe ninakira nabo mu nzu wanje bazokira. Nukuri je ninaba ntondetse nabo mu nzu wanje bazotondeka. Ninashobora kwitwararika izi 3 dimensions mu mubiri, mu mpemu no mu bugingo, nabi wanje bizoshoboka. Rero ndasabye no kuri abantu muko muradukurikirana aho uri hose, wumve ko ugomba kwimenya. Hama n'ukuri twemere ko twakomeretse, twemere ko twaciye mu bihe bikomeye, twemere ko twaciye mu byatubabaje, twemere ko kariho kahise mugabo katahise, ariko turiko turaba uyu munsi. Rero iyo kahise kandi itahise birasaba yuko tuyishira kuri table, birasaba yuko tuyishira ahantu tukayimara amazi, tukavyandika, tukabishira ahantu, tukavuga ati ibi nibi vyarabayeho. Hama kandi biko vyabayeho birafise ibyo byadusigiye, foto bihindure ibi byadusigiye, reka tubihotire, tubikuremo, tubeho ubuzima buryoshe bunezerewe. Akandi kantu novuga, jewe iwanje ninakira, no selma ko umugore wanje azokira, no selma ko abana banje bazokira, no selma ko abo ntunze mu nzu bazokira, n'ababanyi bazoza kwamura kuri ivyo bintu, nabo bazoshikirwa. Ntibizoherera mu nzu wanje gusa. Mugaye fuke jewe umutwe w'urugo, menya yuko naciye mu bintu bikomeye, menya yuko hari vyanshitseko, kandi je ntahisemwo, nta kizasyo irimo, kuko twakomerekejwe n'abandi. Hama hari naho twe twikomerekeje muga tutabitse ko twakomeretse. Birasaba rero ko ibi bintu tubimenye, birasaba yuko ibi bintu tubiha agaciro. SSH hari kugira ngo itume tumenya ibi bintu. Ikigira kabiri, ingo zirakeneye abakansara, bantu b'Imana. Ibi bintu ntabwo ari by'abazungu, ibi bintu ni bya kiremwa muntu wese. Counseling irakenewe mu rugo, counseling irakenewe mu mashengero, counseling irakenewe no mu entreprise, irakenewe mu makampani, irakenewe mu masosiyete. Niho ibintu byokunda, niho ibintu byogenda neza. Kuko urumva umuntu tumujija sero nuko tumubona. Mugabo habayeho iki kintu ca counseling. Nukuri ndababwije ukuri, uriraba ukumva nawe uriteye isoni, kavuga ati kwa uyu ni jewe. Umuntu w'indani wawe ari important cyane usumba we wahanze. Rero tureke ko impressiona abantu mu kwambara neza, mu gusa neza, mu kugira mu modoka ameze neza, mugabo ibyo dutanga indani burya nibyo dufise. Birakwiye rero yuko ibyo bintu bitari byo byatubayeko tubishira kuri table.
hama tukarondera abakansara badufasha tuve uko twakuze. Erega uko twakuze bajya batureze bajya batuvyaye nanone bari baragerageje kuturera by'ukuri, bari baragerageje kuturera kuko ivyo bintu ntavyo bazi, mugabo ko basi twebwe tugira ubuntu twabimenya. Reka abazodukomokako by'ukuri bagira ubundi buzima bushasha butari ubwo twagize. Reka abazodukomokako bagire ikindi gicapo gishasha kitari ico twebwe twagize. Tureme ayandi ma generation, tureme izindi ngo. Birasaba yuko twivida kugira ngo abana bacu ntibaze kutuvida. Birasaba ko twivida kuko twe nitutivida abana tuza kutuvida. Hama kandi kino kubwira umwana uko abangana kose burya yakira umutima gusumba amajambo mubwira. Ikintu ndakizi neza ndagishingira intahe, umwana arakira umutima gusumba ibyo mubwiye, burya araraba umutima cyane. Rero umutima ukomeretse uzomuha ibikomere, birasaba ko dukira. Rero mvuze ibintu byinshi mugabo reka twotone ibi bintu. Turakeneye kumenya ko tutazi, turakeneye kumenya ko twakomeretse, turakeneye kumenya ko tugomba gukira, turakeneye bakansara. Yego. Murakoze cyane. Erega kandi biragoye kuvuga ko utakometse mu gihugu cyaciye mu ntambara nk'icyo turimo. Yego cyane. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye mukatuganiriza ibintu bikomeye cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze namwe. Ninzira ko kandi ikindi gihe twifuza gufata akanya nk'abashinga nayo nk'uko nyine mwaduha akanya muzokaduha. Yego cyane. Murakoze cyane. Kandi mwari mwaberewe pe, mwari mwambariye umunsi kabisa. Turangiza Roy aca asenge abakora ikiganiro, asenge n'abazokikurikira. Dushimiye abadukurikiye, kikaba cyagufashije gisangiza abagabo bagenzawe, uzoba utabaye amajenda hasi, uzoba utabaye urungano uzogenda rukurikirana kumva bino bintu kugira ngo bizofashe Uburundi bwacu, bufashe isi muri rusange ngo hashobore kuba ingo zinezerewe kandi zifite ubushobozi. Turamuhaye ikaze, Yesu abahezagira. Yego. Turagushimiye data mwiza, wewe kuva mu ntango wari utuzi, hama kandi waturemanye ibyiza gusa. Rero reka twongere kuvuga nti merci encore, wadushoboje kwimenya. By'ukuri turi ntahe zigendera, by'ukuri turafise aho twavuye, turafise aho tugeze, turafise n'iruko turaja. Rero reka ikiganiro kize gifashe imitima. Reka mpemu wawe ibyo tutavuze, ibyo utashoboye gutondeka neza, ibyo udashoboye kuvuga neza, reka ze interprete. Umwe wese azokora ikiganiro ku rurimi yumva, aganira na mpemu yera, azamusigurire, azamwumvishe, azamwigishe kugira ngo papa twubake ingo zinezerewe kandi zifise ubushobozi. Kuko niryo hangiro, kuko nico we papa wifuza. Urakoze kuri kumwe natwe, tugushimiye impact izobaho kubw'ikiganiro. Ni mu izina rya Yesu. Amen.